Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru muri migwi kirundi tuyahera ku ngingo ziyagize ubukene bw'isukari n'iduga ry'ibiciro bitandukanye byibonekeza muri kino gihe ngo birateye impungenge abanyamigambwe batandukanye muri ano makuru baraja kugira ico bashikiriza kugira ngo hatogwe inyishu isuku nirike kubakorera nyuma y'isoko ya Ruvumera bamwe mu badandaza bahakorera basaba ko abajejwe intwaro buhatunganya neza ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ikena ry'umwavu w'ikirundi nako ikena ry'umwavu w'ikizungu kandi uhingurirwa mu Burundi ngo bitumwa ahanini n'abikika mukiza bakawunyegeza umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo uburimyi yabishikirije yishura ku bibazo by'abashinga amateka Ahmele Mutore yarabikwirikiranye Muri ivyo bibazo by'abashinga amateka barifuje kumenya igituma umwavu w'ikizungu ukeha na cane cane mu kiyaya c'imbo kandi mu gihugu hari ishira hamwe riwuhingura Abel Gashatsi ni cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka tumaze iminsi tubona ndetse hariho n'imyidogo ngaha muri plene barimye b'umuceri aho usanga hari ubukene bw'umwavu cane cane umwavu bakunze kwita totahaza rero twagira tubazenya kwa mushikiranganje ico vyo bivako dusanzwe dufise n'ihinguriro rihingura uno munsi bene iyo myavu Deo Guide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishuye ko hanini biva kubikika mukiza bakanyegeza uwo mwavu acasaba uwo wese yo bamenya kubashengeza kugira bahanwe aho dutanguriye guha agateka uwo mwuga abantu bose baraje barawirukira nukuvuga rero ubu yaba ifumbire yaba imbuto bazirukira ari benshi nico gituma henshi nka mu kiyaya c'imbo hariho ibintu by'ubu sinovuga ko ari ubujyajya ariko hariho des speculation bajya bakuru b'amakoperative baragira ko amaspekulation bakabika ijya fumbire bagakreera peneri hanyuma bakagaruka kuyigurisha kubwinshi umushinga amateka Simoni Bizimungu nawe yabajije nimba abavuzi b'ibiterwa bahabwa inyigisho n'uburenganzira kugira bashobore gukora neza ibiri mu itegeko ryo gukingira ibiterwa n'ivyimeza nyakubahwa mushikiranganje irizwa rijanye na protection des végétaux iravuga ko mu ngo yayo ya 10 ko irigiye mu ngiro muca mushiraho bamwigisha aba inspecteurs phytosanitaires mukabaha n'amakarata ajanye n'akazi kabo ko baba bafise uburenganzira bwabo bwose nagomba mbaze rero ko mwavuze ko tukiri ikibazo mbega ntazo murakora ko iyo muishiba mu ngiro y'ibwirizwa kugira ngo mwigishe aba inspecteurs phytosanitaires Umushikiranganje yarahumurije yishura ko baguma bakira kandi baronsa vyangombwa abo baganga b'ibiterwa no mubwira yoza kuverifya kuwa kane no kuwa gatanu narasinyiye amakarte uko turaronuvera shakane amakarte y'aba inspecteur kugira ngo ndabereke yuko bibandanya bikora ikindi naco ngo nuko hariko harigwa ukuntu hokoreshwa imiti mvabiterwa pesticide biologique yo kwica udukoko dutera imirima ubushakashatsi n'ivyigwa ngo bikaba bigeze kure mu bisata by'ubushakashatsi na cane cane mu kigo cy'igihugu Izabu Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutore ugwaruka ruko gwitunganiriza imigambi rusaba leta ko yoruhebera amakori mu myaka 2 canke 3 mwihuriro ry'ugwaruka ryatunganije kuri uyu wa kane ugwaruka rubona ko byotuma bashira mu ngiro imigambi yabo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko hagiye gushingwa umugwi uvyigwa Ahon Duayes Nkuko vyagiye bishikirizwa n'ugwaruka ruri ku kivi gwita vy'ihuriro zimwe mu ntambamyi mu kurangura imigambi yabo ni kibazo c'amakori n'amatagisi bagasaba koroherezwa mu kiringo ca mbere co gutangura umugambi hoba exoneration ku matax kuba entrepreneur tukiri bashasha kubera ko
rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama-impôt ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Niho usanga tugiye kubona ko hari ama-entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ou deux années ugasanga ntayagihari. Rero nyene icubahiro murabe mutworohereze, ntituvuze ngo mukureho, ariko nko yabivuze mu myaka ya mbere murabe mudutezurire. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka Ezekiel Nibigira abona ko ugwaruka rukwiye gushigikirwa mu migambi yago. Habeho politique commerciale itunganye neza kugira ngo dushobore guherekeza no gushigikira runo rwaruka. Dusaba ko iyi politique commerciale na cane ibi byo gusaba yuko bokoroherezwa mu bijanye n'amatagisi, mu vy'ukuri leta y'u Burundi yokora uko ishoboye iki kintu ikakiraba hakiri kare, kuko murabyumva baramaze gutangura kudandaza. Uyu munsi turashobora guheba amatagisi makeya mu mwaka umwe, ibiri canke itatu, ariko mu myaka 4 canke 5 tugasanga turonse amatagisi menshi cyane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko impano z'ugo gwaruka ruri ku kivi ari ubutunzi ku gihugu. Ashikiriza ko hagiye gushinga umugwi wo kwiga neza uko hoshirwa mu ngiro ico cifuzo c'ugo gwaruka. Ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration, muga hariho abandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura, kuko twasanze abarosa ama exoneration twaharuriye ku myaka 3 iheze, dusanga gushika ubu nta mwimbo barigera baduza kandi bararosa ama exoneration. Aho kama mwateye kare gasanzwe natwe turiko twimvira ingene twobigenza. Ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbo afitiye akamara igihugu. Uwo mugwi ni uzoco twereka neza abakwiye exoneration n'abatayikwiye uhejeje gusuzuma ingene vyifashe. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu amenyesha ko ashimishwa n'ibikorwa ugo gwaruka ruriko rurarangura, kandi ko agiye kurusanga ko kivi mu ntara aho rurangurira ivyo bikorwa bitandukanye. Arakoze mgenzi wacu aho nduwa Yesu. Mu gisata c'ubudandaji naho leta ikwiye kongereza umutahe mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo kugira hitorera inyishu gikena gama gibonekeje. Kefani Bizi arongoye umugambwe Kodebu yibaza ko ubukene bw'isukari buva ku bintu bibiri, harimwo n'umwimbu udakwiye muri iryo hinguriro. Tumukurikire. Ubukene bw'isukari ntibutangwe no munsi. Ku bwacu rero ikidutangaza twibaza ni ingene ikibazo kiba kizwi ko kiriho gishobora kumara imyaka irenga 15 10 n'iyindi ata muti uboneka urige utorwa. Hatiza ko harabayeho kwiyumvira kwicokorwa kugira ngo ico gifungurwa kiri mu bisanzwe bikenewe n'abantu benshi, eka mbere n'amahinguriro atari make gikenera kiboneke mu buryo busagutse. Biragaragara yuko Sosumo ishobora kuba idafise ubushobozi bwo kurondera gukora isukari ikwiye abene igihugu. Kumbure nta n'ubuzi ko hatuhavamo n'ihavi gashonga no hanze, kumbure babibaza ko ashobora kuronka amafaranga menshi gusumba ko n'ivyo birashoboka, naho atamakuru meza bahari yabivuga. Ariko twebwe tuvuga no kuraba n'igituma hatigeze aboneka umuturama nkukurondera ko twoshobora kuronka isukari iva hanze, nubwo nzi yuko hacaza ikindi kibazo kigira kabiri eco kuronka amafaranga y'agaciro amwe bita amadovize étrangère yo dufasha kushobora kurangurira hanze. Ariko yo nayo nyene ubukene bwayo bwamaho imyaka yose ntibisigurika, kuko inzego z'igihugu nta kindi zijejwe atari gutora umuti wa bene ivyo bibazo. Twebwe ico twifuza cari kuba ciza gusumba nuko Sosumo ikorondera ingene igwiza umwimbu biciye ko ari leta yingerezamo imitahe, cyane bakazana abandi babwiza tunga avuye hanze
babishoboye bakongereza umutahe cyangwa hakaza irindi hinguriro riza gufasha Sosumo kugira ngo ishobore kuronka uwundi mwimbu uza wunganira uwo Sosumo iri kwiraronka. Ariko ivyo bitarashoboka babarondera ingene tunga isukari iva hanze, ko ndazi ko ari igihe vyigeze kuba isukari ikava hanze yopfuma izimba mugabo ikaboneka. Mu mugambwe Iprona nawo uvuga ko wibaza ibibazo vyinshi ku bukene bw'isukari mu mihingo yose y'igihugu. Kubw'umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza ati leta ikwiye gutanga uruhusha abadandaza bakayikura hanze y'igihugu. Tumukurikire. Ikibazo c'isukari kimaze iminsi kivugwa, mbere natwe turabibona aho tubaye. Ubisukari kugira uyironke udafise ibihumbi 5 usanga abantu bayiburandanza mwibanga, ukamenga ni nk'abadandaza bya bidandazwa bibujijwe n'amategeko. Icyo mbona rero nuko ubwa mbere twama twumva muri Sosumo bemeza neza yuko umwimbu utagabanutse. Mu mugambwe w'abadasigana ubwa mbere twiyumvira duti mbega yoba iyo sukari kubaho bayiha baba baca bayitwara igafata izindi nzira ikaja mu bihugu vyo hanze, canke yoba ikoreshwa muri vya bindi vy'ibidandazwa bindi mbere bitemewe n'amategeko bisaba mu isukari. Ariko icokorwa cyose nuko leta tuyisaba yuko n'igihe bobona yuko umwimbu utagikwiye abantu babaye benshi, leta itegezwa gufata ingingo ziboneka neza kugira ngo iyo sukari dufise mu Burundi isahirizwe niyo ziva mu makungu. No kuvuga leta irafise uruhusha rwo gushobora kuyiha abadandaza uruhusha rwo kuyizana nkuko tugura igitoro, nkuko tugura iyindi. Hako mu Burundi tubura urwo rudandazwa, tugasaba biciye mu bushikiranganje bw'ubudandaji ko bofata ingingo zose zishoboka. Ubwa mbere hari habo baba bayitwara hanze bafata ingingo zo kuburagiza abo bantu, kuko ntawoshobora gushora igintu mu makungu mu gihe no mu Burundi tudakwiwe. Ubwa mbere twarumvise bavuga ngo ni igitoro cari cabuze, ariko twahora tubona nahibanke ikaboneka no munsi jikabura, ariko haciye iminsi myinshi itariho. Nico gituma rero dutera kamo leta bafata ingingo ntibabifate minenegwe, bamenye yuko abarundi iyo sukari ikenewe n'ibibondo, ikenewe n'abazoja za bukuru n'abandi batanywa inzoga canke n'abandi banywa inzoga bakeneye icayi, kuko isukari irakenewe mu mubiri ku bantu bakoresha inguvu n'abandi. Nayo konsiguro zikunda gutangwa ko abayikenera bagwiriye abona ko zidafashe, nguko iryo shirahamwe naryo ryari guca rigwiza umwimbu n'ubunyene. Tumukurikire. Ubwa mbere jewe iyo ishirahamwe nk'iryo rikora ibintu vy'urudandazwa, iyo uronse abantu bajya cyangwa bafungura urudandazwa rwawe ari benshi, ntiyo bayingorane ntiwovuze ngo urumva vyaduteye ingorane ngo kuko abantu benshi, ahubwo leta uko tugenda imyaka yaguka abantu bayikenera cyane bategezwa gufata ingingo zo kwagura ishirahamwe. Insiguro rero tangwa ugaza wumva umuvugizi w'ubushikiranganje avuze ngo abantu benshi ngo babaye benshi, ni insiguro umuntu adakwiye gutanga, kuko igihe cyose ishirahamwe ahubwo rifise abantu bafungura ivyo bintu aba ari iteka ko iryo shirahamwe, kuko ntiriba ridandaza rihomba. Ariko icyo twe tudashima mugambwe w'abadasigana gushika no munsi no kuvuga ngo abantu barabaye benshi kandi bayigura amafaranga. Kubw'umugambwe senere ngo kwagura ihinguriro gisukari canke gushiraho irindi riryunganira ni bimwe mu byofasha gutora umuti w'ubukene bw'isukari buvugwa mu mihingo itandukanye. Honorable Agatogwasa arongo mugambwe senere. Uyu munsi uravye kuva mu myaka nk'icumi heze ukuntu ikibazo c'isukari cyagiye kiragenda, isukari intwaro yayigize ikidandazwa kidasanzwe. Imaze kuyigira ikidandazwa kidasanzwe, uca usanga umenga idandazwa ku kimenyane. No kuvuga yuko abashobora kurangura isukari muri Sosumo babara abantu kumbure bafitaniye imigenderanire myiza na bamwe mu bategetsi. Ico naco ni ngorane, kuko urumva hacajamo umwana wa mama, hacajamo nkunzi. Ikigeretse ko ngaho nuko najya hingurira ubwaryo
ugiye kuraba uko abantu biyongereye byabwirizwa kongera imirima yoyishira no mu bindi birere no mu bindi bice kuko mu Burundi hose bikaje birahimbuka. Aho rero ho basigaye ikibazo cyo kuraba none ubushobozi bw'iryo hinguriro mu gihe imirima yogwizwa yoshobora gusya ivyo bikaju. Hariho umuntu yoca avuga ati mu gihe byogaragara yuko iryo hinguriro ryoba ari rito byosaba yuko ryagugwa canke hagashirwaho irindi ryo kuryunganira. Uyu munsi uzubona ngo imitobe ngo iyi mugabo karaba iyo mitobe mu by'ukuri nta mazi bagende bakavoma hanyuma bagafata isukari bakarundamwo bagashiramo kumbura utuntu two kuzana ako kamoto k'icyo kintu bitirira uwo mutobe mugabo ugiye kuraba ugasanga mu by'ukuri ahanini ni isukari. Urumva rero abadandaza bakeyi inyungu zabo zarose inyungu z'abarundi benshi amamiliyoni n'amamiliyoni. Iyo sukari rero nkeyi ishobora kuboneka byabaye bya bindi by'amazi make ariko imfizi. Aho rero urumva na ha leta kugira gute gusubira yiyumvire ngene iki kibazo yogitorera umuti. Uretse n'ivyo hari ukuntu bavuze bati nta sukari yinjira tudandaza ya sosumo gusa mugabo mu gihe sosumo idashobora gukwiza ivyo abantu bariko barasaba birumvikana yuko gutuma ko isukari hanze kuyirangura hanze ni ibintu bisanzwe. Kugwiza umwimbu w'ibifungurwa hamwe no kuduza amahera y'agaciro biri mu byo tuma mu byo wabonongoye umugambwe senere abona ko byogabanya ibiciro by'ibidandazwa n'ubunyene ni agatogwasa. Kugira ngo ukure ibidandazwa ahantu bijana handi bisaba yuko uba ufise ico ukoresha kugira ngo ubitware. Urumva ntiwotwara rero itoni yose uzuratwara ibiro 10 ngo bikunde bigusaba ko ukoresha icuma c'imoteri. Iyo moteri ikenera ibitoro, ivyo bitoro ntavyo twimbura tubivana hanze. Mu gihe ivyo bitoro rero tubivana hanze urumva yuko n'amafaranga y'agaciro tubwiza gukoresha duce turaba none ko ivyo bitoro tubikenera misi yose ayo mafaranga y'agaciro nayo turayaronka misi yose kubyo natwe dushora hanze ni kibazo. Iyo rero bimeze uko ibuge ingorane ziba zamaze kwinjira na leta n'ubundi kuraba mbega umwimbu vy'ukuri twogwiza gute kubyo turonka ivyo dukura tuvyo dufungura hano tukaronka n'ivyo dusagura dushora ku masoko yandi. Sukuvuga ngo nuko ari biharage ngo nuko ari iki ko tutoronka amasoko kuko ibidandazwa ivyimburwa by'i Burundi biraryoshe bifisa akanovera naho two bidandaza hakurya muri Kongo canye muri ibi bihugu nyene vyo mu karere tubishoye hakurya baduha amafaranga y'agaciro ntibaduha yayandi yiwacu. Niko rudandazwa mpuza makungu rumeze. Ayo mafaranga rero yoheza akagira gute agasahiriza wavuze ibifungurwa none Brarudeo yo Brasserie ntimona ko nayo nyene bisigaye ari ngorane. Mugabo igitangaje no kubona amakamyo aduga misi yose mugabo izo nzoga zigakena haba ruguru haba ibujumbura none nabo ikibazo naho nigiye. Urumva rero hariho ibinyegezwa mu kuntu ibidandazwa biko birazunguruka hano mu gihugu iwacu. Isima ingorane, isima yabuse ko kuyironka dusigaye umengane no kurondera inzahabu. Ivyo byose rero urumva bisaba mu by'ukuri yuko leta yicarira ikibazo c'ubutunzi si sukari yonyene ic'ubutunzi muri rusangi. Mu bijanye n'isuku naho bamwe mu badandaza bakorera inyuma y'isoko ya Ruvumera bavuga ko isuku ridashemeye muri ico kibanza bakoreramwo. Amazi y'imicafu ava mu mahinguriro hamwe n'umazu y'abantu atembera mw'ibarabara agatuma hanuka. Basaba ko abajeje intwaro bohatunganye neza. Jean-Marie Mayonga. Mu kibanza kiri nyuma y'isoko ya Ruvumera uhasanga ibidandazwa bitandukanye bigizwe n'ivyuma, ibitanda n'intebe. Muri ico kibanza isuku nkuko biboneka ntirishemeye. Mwibarabara amazi asa nabi aho ibibanza bimwe ayo mazi adatemba
nayo imicafu itandukanye ikaba yegeranirizwa ahatandukanye mu gihe hariho hafi yaho amazu yo gufunguriramwo ubona ko naho nyene bidashemeye ibijanye n'isuku. Bamwe mu barangurira imirimo muri ico kibanza bakavuga ko ayo mazi asa nabi ahanini ava mu mahinguriro yegereye muri ico gice mu gihe ayandi nayo ava mu mazu y'abantu bahaba. Isuku muri make nitwavuga ngo turareshema cyane kumbuza kubera isuku ubona ngaha n'iryo kwiyungunganya kwa twega abanyagihugu. Nisangwa ikibazo kihari ni imiserege twababwiye yuko icisha amazi mu ibarabara bigatuma ahantu hama hari ubucafu. Kuko imiserege imaze kuba yiyakwiza mu ibarabara ahantu hacaguma hameze nabi. N'amarogari ava mu kuzimu aduza amazi hejuru. Muri rusange ntibishemeye kuko biragaragara mwamaze kubikamera mwayibonye. Amazi ava muri egizime hari ukuntu ahantu amazi yahora aca mu itiyo yazivye ntavyo bakoresha ava mu ihingwe muri egizime. Amazi aviye rugura amanuka abantu benshi umva barasuka amarogaro usanga yarazivye bigatuma wari wese aravuga atereka ace mu ibarabara agenda kubera impamvu yiki n'amarogaro yarazivye. Bisanzwe bizanye n'ibintu by'isuku rike bitera ingwara. Umuntu ashobora kurwara ingwara zitandukanye bivaye n'isuku rike. Nico gituma na leta ivuga ati ni mukarabe cyane kugira twikingira ingwara. Iyo mu gihe rero umuntu ibintu biza nk'ibimotera umuntu bituma umuntu agwara ingwara z'ibyaduka bitandukanye. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro kugira ico bakoze kugira ngo ayo mazi aguma ateze muri ico kibanza mu ibarabara ashobore kuronswa inzira abandanye atemba aja ahandi. Ico bofasha ico kintu twamaze kugitanga hejuru ni muri meri birakirazwe. Barababwiye yuko amarogare ngaha urumva yazivye bisaba ko yoza akaziburwa kugira ngo ayo mazi areke kuzaracamwe barabara kurumva n'amazi mucafa amazi y'irugara amaze gucamwe barabara. Hama rero ibintu twari twipfuza cyane nuko iri barabara hama umuntu yo boraba kuntu bari kosora neza kuko amazi aguma dengera kosaba kwanza amazi ya gizime akanza kasaba guciwaho racu hama bibaye ngombwa bakaraba ko bakora bahanga pave n'imigambi ya leta ko amabara akenewe ko bamwisanga menshi bakadwa pave nta bindi. Ico gice kiri nyuma y'isoko ya Ruvumera abarangurira imirimo bakavuga ko ivyo bahadandariza atari imicafu nkuko bamwe bavyumvira ariko ari ivyuma bitandukanye bisanzwe bikenerwa n'abantu atari bake. Arakoze mugenzi wacu Jamahima Yonga kuri no nkuru yaduteguriye ngaha cyo dusozera no makuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri yakurikira mugira ijoro ryiza.